Kongereza tuve ku equipe yitwa Liverpool twerekereze kuri Manchester City nabo weekend yaruka bari batsinzwe na equipe yitwa Aston Villa. Ku munsi w'Imana bariko batsinda equipe yitwa FC Bournemouth. Ibitsindo bigera kuri 3-1. Bayakiriye Etihad Stadium abasore ba Pep Guardiola mu bitsindo bya Livecontroller bigena kuri 2 mota 17-33 ndetse na Nico Oleri ku mota 60 bahuhuye equipe yitwa FC Bournemouth yabasumbije possession de la balle ngora ku musi no muzi gukira n'ikikiri kibazo ku migwi mwimwe cyataka za ADN bakarondera intsinzi. Man City no nabo basubiye kandi gutsinda cyangwa se basubiye kubona amategeko kuri 3 nyuma y'uko weekend ze bari bakozwe mu gisho na equipe yitwa Aston Villa. Iyi equipe ya Manchester City dukomeze kwitega kwiki haravuga connection ikomeye cyane ishobora kugaragara hagati y'umugabo witwa Cherki no witwa Haaland. Abantu batanguye gupima niba ino connection ishobora gukunda nk'iyari iri hagati ya KDB cyangwa se Kevin Debryune n'umugabo witwa Haaland. Ya nico kintu navuga ngo no munsi Manchester City yakorotse mu kibuga ugomba kwiyumvira ku bintu bibiri. Haaland tuzi ko kuva sezitangura ibitsinda bimariyemo ibitsindo 13 mu nkino 10 za Premier League, ariko ukabona ngo yarabuze artiste amutegurira ibintu neza ku buryo atsinda ibitsindo yorohewe. Erega Haaland na Debryune burya nta gihe babanye. Uravye ibitsindo rero oya mugabo sezo babanye kame murabona ngo Haaland nawe yarabaye soulage kuko ugiye kuraba ahantu Haaland yagiye araca. Dufate nka kijyagiye bari muri course yo kugwanira agashimwe ko mukiye yatsinze ibitsindo byinshi na Robert Lewandowski nko muri Bayern nawe ari muri Dortmund. Ubaza ko vyoshe gutwara agashimwe Robert Lewandowski ari muri equipe nza nka Bayern akikujwe n'umugabo yitwa Thomas Müller na Kingsley Coman n'abandi bari capable umumwe ni buri byo guproduce passe 10 muri saison. Wowe uri kumwe nande kandi yari yamwibuke yuko kwa Borussia Dortmund bujya umugabo yitwa Erling Haaland rimwe na rimwe imvune zaragiye ziramugirira nabi. Zemwe yari no muri equipe itari nziza itari capable yo gutuma yoba kuri calibre yo kuri Varzana Lewandowski individuellement mabishoboye ariko collectivement hari ibyo batamufasha. Rero nuno munsi kwa Man City ni Haaland yaramazigiye muri situation yo kubona ngo ari karatsinda ibitsindo kakiriya gitsindo yatsinze kuri c'était kuri Brentford cyangwa ari kuri Brighton gitsinda tsinze journée y'imbere gatoyi mbere ko batsindwa na Aston Villa batsinde igitsindo kimwe rukumbi match barkwakina na Brentford ndabiri gonga aba defenseur ukabona ngo yatanze inguvu gusumbuko iyo bafise wa muramubwira ngo uhagaze neza ego akira umupira ukirenge akira umupira ku mutwe akira umupira ugakaraza tsinda igitsindo. Haaland yamayidoga kuva sezitangura rero no musimbonye match wagarukanye na Cherki yaje yitwa meilleur passeur ko mwakwezera ya Cherki byaro vyo biravyerekana bamukwe muri Olympique Lyon hariya bariko bakina Europa League ya Conference League. Olympique Lyon bariko bakina Europa League kuko ndibuka ko baje bakugwamwa na equipe ya Manchester United umwakweze bakinya Europa League ya yarangije ari we meilleur passeur wa Europa League assist 8 n'ibitsindo 4 mu nkino 12 yakinnye mu nkino 12 yakinnye yagize ura mu bitsindo 12 nyene. Iri niganwa rya Buraya noneho muri Ligue 1 mu nkino 30 yakinnye yarafise ibitsindo 8 na assist 11 vuga ngo mu nkino 42 fashe Ligue 1 na Europa League yatsinze ibitsindo 12 atanga assist zigera ku 19. Les amis uyu mukinya ashobora guproduce izi assist bivuze ngo nta kindi kintu cyatumye Manchester City bamuzanye kwa Man City kubera ko barekuye umugabo yitwa KDB yari yamenyereje ubu buzima bw'uko assist niburi yabuze 10 13 14 arazi producer chaque saison akaba yo bikora saison 2 cyangwa 3 zikurikirana. None uyo umutunze izitatu abanye n'umukinyi yitwa Terminator kuko Haaland nta kintu butuma nibitsindo iyo mutakaje Haaland azobuzwa niki kwidoga ko yabuze abamuhaye mapasi. Cherki yashitse cashikira mu mvune igero Cherki agarutse jewe ngomba kwitega ubwi communication iyi connection hagati yabo ntayibonye ndabibaza Pep Guardiola kuko umusore deja yanabigaragaje assist 2 kuri match yiwe aziha witwa Erling Haaland ariko nimbere yaho gato match yari yagarukiyemo match ya Carabao Cup yashitse atsinda igitsinda atanga na assist ni umugabo yitwara Cherki kuko ubunyene umugabo yitwara Cherki ibiharuro vyiwe
kwa Manchester City 3 na passe zive zibe minota 257 amaze gukora nkino ndwi contribution mu bitsinda bitanu nibaza ko ari sawa cyane mugabo ugiye kuraba cohesion iri hagati y'umwataka na nimero 10 nibaza ko nta makemwa kuko Cherki ari for mu kugarda baro ari for mu gutsinda wanashaka ariko kuri passe ya nyuma ho rero arakomeye cyane mugabe ibi byose kugira ngo Ryan Cherki n'umugabo yitwa Haaland bizokunde n'ubundi birazingiye kumumenyereza biranazingiye no kuba ariko arakinana mbega bafise umumiliere récupérateur ameze gute bafise nimero 8 ameze gute Tijanire agenda zindemeza ko ari mwiza mugabo no munsi Rodrigo Hernandez Cascante yaramaze kunyereka ngo muri projet za City sinkirimwo hama Nico Gonzalez ni nawe yaje kubana uvuga ngo agira uruhara muri passe ya Cherki yatanze kwa Haaland kuko niwe ari kwakina nka nimero 6 baro ndende yaranshije arondera Cherki agonga baro n'umutwe mugabo binyereka ngo eske Nico Gonzalez wewe imbere ya ma equipe makuru canka ba icitwa experience kuri Nico Gonzalez kingana gute kizo facilita ya tashe ya Cherki igomba kwerekeza kwa Haaland kugira ngo tubone ko bizikunda Nico Gonzalez nazoba Cascante mugabo baramuzaye kumusubira ugomba kumutegura aho hantu rero kazi gahagaze kuri Pepe Guardiola sino ivyo mushakamo kwaba Cascante bitazokunda subira ku isoko nibikunda umugabo yitwa Ryan Cherki karonka nimero 6 mwiza na nimero 8 babandi bamubwira ngo genda ukine umupira wose utakara turimenya Cherki yonaguhereza passe 50 sezo imwe kuko nimbara abasore burya nimbara abasore bafise technique ataka nka Haaland ufise karite yose ushira utsinda shakuje ku metero 10 hejuru kandi nawe Haaland aho umaze kubona hose ari for witwa Cherki capable gushira umupira vyoroshe cyane musore ameze neza cyane nabonye atera kufra ziteye ubwoba undi musore nka Dembele nabonye baro bivanye no kugura ihagazemo ni haterera muri gauche ateze gauche muri droite ateze droite no musikibazo nuko tout simplement City yamaze kuba equipe tizeretse indagurika chaque journée sino nko deja ko bafise ikibanza ca kabiri batsinze FC Bournemouth yari kirimo vyari gutuma nsubira kwiyumvira City ugikombe mugabe igituma cyo nyene cyo tuma niyumvira City ugikombo nuko tout simplement igikombe bazi kugitwara bari kumwe na Pepe gusumba performance uko ibimeze kose kubera yuko bazi kugitwara nutangura kwizera ngo karaba kabiri bododora mugabo no musi City tagitinda match zitatu zikurikirana wa muntu we biragoye ni ivyo kuri Manchester City the Sky Blues nabo babona atatu muri weekend batsinda equipe yitwa FC Bournemouth mu Bwongereza turaza kubateba